murabizi ko twaje kurinahaza no gutera intege abakenyezi b'intwari bagize uruhare rudasanzwe mu buzima bw'igihugu mu kwitanga batiziganya kugira ngo baremeshe amahoro. Nyakubahwa baserukiye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, nyakubahwa umuhuzabikorwa w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kubera mu Burundi, nyakubahwa murongoye ibisata bitandukanye na cane cane isata cy'agateka k'abakenyezi n'iterambere n'ishirahamwe mpuzamakungu n'aha mu Burundi, nyakubahwa urongoye ishirahamwe mvamakungu American Friends and Service Committee, nyakubahwa murongoye amashirahamwe mvamakungu mwese muri ngaha, nyakubahwa murongoye amashirahamwe atandukanye akorera mu Burundi, bakenyezi, waruka, bashitsi mwaje kuva mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese mukoraniye ngaha wese mutuba Imana yamuhezagije tugira amahoro. Niteka cyane Imana yaduteye kugira ngo twe tubuye naho turi bazima, twishima, twirinahaza, twirindira, twongera twitambira ntihaducubahiro. Iki cicaro n'ibikorwa biriko birahakorerwa abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU babifashe mu mugongo kandi nabo bakabifisemo uruhara rudasanzwe. Mwese hamwe mwagize uruhara mu kuza kuremesha bino birori, nkabanda bakengurukiye cyane. Uno munsi mwese murabizi ko twaje kurinahaza no gutera intege abakenyezi b'intwari bagize uruhare rudasanzwe mu buzima bw'igihugu mu kwitanga batiziganya kugira ngo baremeshe amahoro, mu kuremesha ikiyago mu miryango, mu gutatura amatati biciye mu guhuza abantu no mu kubaka icyizere gishasha mu miryango no mu gihugu. Mu bihe by'intambara n'ibibazo igihugu cyacu cyahitiyemo, habaye abakenyezi b'intwari bahagurutse baja hejuru y'ayo matati yose, maze batangura guhuza bene Burundi bahereye mu miryango no mu kibano. Ibikorwa byabo uno munsi tugomba kubihimbaza. Tubihimbaza kubera iki? Ni ukugira ngo twibuke ibikorwa byabo byakoze muri kahise, ariko kandi bitubere icigwa kugira ngo bitwubake muri kazoza, tugire urwaruka ruzi iyo rwavuye aho rugeze n'iyo ruriko ruraja. Inararibonye ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'ikibano. Nibo bama bayagira abakiri bato, babereka iyo igihugu cyavuye aho kigeze iyo kiriko kiraja, ibyagenze neza n'ibitagenze neza, maze runo rwaruka nabwo ukamenya ibyo bofata kugira ngo ushobore gutera ruja imbere.
kano kanya rero turasaba umwe wese ari ngaha, zaba inzego za leta, yaba amashyirahamwe ashigikira Uburundi, abakenyezi, urwaruka, umwe wese uko yovyifatamo kugira ngo ayo mahoro Imana yaduhaye ntazasubira inyuma, ahubwo tuyavyaze umusaruro. Ku nzego za leta dusaba yuko umutekano wobandanya ukomezwa. Turashima intambwe imaze gushikako ku vyerekeye gutunganya inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Uno munsi dufise inzego zitunganije bikurikije amategeko yo mu gihugu n'amategeko mpuzamakungu. Ivyo nivyo kwishimira cane. Ku mashirahamwe ashigikira Uburundi mwabivugiye ko intambwe ikiri. Birasaba yuko rero mubandanya mushigikira Uburundi mu migambi abarundi bonyene bitunganije, bakayiha intumbero maze mukaza mukayishigikira. Ku bakenyezi bisaba ko dukomeza urugendo rwo kubaka igihugu cyacu cyiza c'Uburundi mu mahoro n'iterambere bikaza ryuhira. Kira noneho iterambere nta naho ryoshingira mu gihe atamahoro ahari. Twagomba kubibutsa akanje mu Burundi hari vyinshi vyari vyarononekaye, ariko vyinshi muri vyo vyarasubiye birubakwa kugeza uno munsi. Uno munsi leta y'Uburundi yarashize imbere abarundi ati ngiyi intumbero y'igihugu n'akazoza iyo tuja bihariye. Twagomba gusaba abakenyezi yuko imbona kazoza twoyigira yacu. Imbona kazoza turiko turayumva twumva umengo ni ikintu kiri kure cyane turiko turagana tuja kurondera. Ihibambewe ni ibikorwa vya misi yose tuza gukora, twitwararitse ko hariya mu mbona kazoza tuzoja kurabayo umwimbu, tukazoja kurabayo ivyo tuza gukora. Rero abakenyezi murazi igitigiri cyacu tungana ngaha mu Burundi. Birasaba ko umwe wese mu vyajejwe arumbatira amahoro, hanyuma akabyaza umusaruro mu bikorwa ajejwe. Umukenyezi agomba kuja mu bikorwa vy'iterambere mu buryo bwose. Abarima barime, aborora borore, abigisha, abavura, abakora ibikorwa bitandukanye, umwe wese akora ivyo ajejwe kugira ngo ca gihe 2040 2060 tuzoheze umwe wese azerekane ico yirata. Uno munsi turishimira abakenyezi bashikanye Uburundi ku mahoro ku kibano. Ejo naho tuzoca tuza ku mwaka ku mwaka twishimira abakenyezi bagico bashikako kugira ngo twiteze imbere, kuko murazi yuko mu nda harari inzara hakazinduka inzigo. Umukenyezi wese rero arahamagariwe gushikiza amahoro twaronse ibikorwa. Urwaruka na cane cane abigeme n'abakenyezi bakiri bato, namwe mwiyumve cane cane. Muri rusangi umukenyezi arahamagariwe kuja mu iterambere, ariko mweho urumva ko ingufu zanyu arizo zigiye kubaka igihugu gusumba n'abandi bose. Mwese rero muhagurukiye rimwe muje mu bikorwa vy'iterambere. Twirinde amarigara, twirinde ingeso mbi zose zotuma tutabandanya ibikorwa neza, maze abana bari mu mashuri bagende bazi icabajanye. Uburundi bwacu buzubakwa n'ingufu za benebwo, dushingiye cane cane kuz'abakenyezi. Murakoze. Sangwa amahoro n'umutekano mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Kubw'ihuriro
ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ndongoye no ku izina ryanje nyene mbanje gushimira Imana mushobora byose yatubungabunze gushika uno munsi ikaba yaradushoboje gushika muri iki kibanza. Nimudufashe tuyikomere amashyi menshi cyane. Oya n'ukuri ndabasavye iyo Mana yatuzigamiye nongere nshimire mwebwe mwese mwashoboye kwitabira akakamo mwatewe n'abategura iki gikorwa. Iyo mutahaba twari gutamba twibonera. Muri iyi ndwi yahariwe amahoro imyaka 20 irarangiye, ikigega mpuzamakungu cyo kubumbatira amahoro n'umutekano kigiyeho. Turakenguruka intambwe igihugu cyacu kigezeko mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano, kanatsinda amahoro n'ikarahara mu Uganda iwacu. Nyakubahwa umuhuza w'Abarundi, banyakubahwa batumire bahinzi, twibukanye ko aya mahoro dufite uyu munsi na cyane cyane aha twakoreye inama muri zone ya Kinama siko byaba. Hari imyaka haramarira n'amaganya, abakenyezi n'abana bamara intekera ku mutwe, batagira uburaro n'uburamo. N'akaryo keza rero ko guteza abakenyezi bagize uruhara bakitanga batiziganya mu kubumbatira amahoro, haba mu kibano, ku kazi, eka n'ahandi, mu gihe igihugu cyacu cyari mu ntambara, eka mbere n'inyuma yaho. Ni bumve ko tubakengurukire bimwe by'imvamutima. Ariko twitwararike urugamba, twitwararike ko urugamba rukibandanya. Mu by'ukuri ihuriro ry'abakenyezi turongoye zirarajwe ishinga n'ibiko bibera mu kibano, aho usanga amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ariko umurindi udasanzwe. Ko ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme akibonekeza, ntitwobonera hagati mu ryinyo kw'amahoro n'umusesekara. Mu gihe umuryango ari wo mushinge w'iterambere, ata mahoro mu ngo nta terambere twoshikako. Yambona kazoza ya 2040 na 2060 twohava tuyorana. Duhamagarire rero ko umuntu wese ari ngaha, abakuru n'abato, ufatira akarorero kuri abo bahizi b'abakenyezi batugira imbere, duce mu makanda yabo mu kubandanya tubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi. Nyakubahwa umuhuza w'Abarundi, banyakubahwa mwese batumire bahire, turakengurukiye leta y'Uburundi ko imaze kubona icyo umukenyezi ashoboye, ko intererano yiwe ari kirumara kandi ko ariyo gushigikirwa. Tugashima ibibanza yaronkeje abakenyezi mu nzego zifata ingingo, naho hamwe ibitigiri bikiri hasi cyane. Tugasaba ababijejwe ko ahakira gahaze ibitigiri byotuzwa. Turasaba kandi ko imirimo itandukanye y'abakenyezi yokwama yibukwa. Aha turavuga nk'abakenyezi bagendana ubumuga, abakenyezi bageze mu zabukuru, abakenyezi bahungutse, ko bobibukwa kuko barafise ico boterera mu rugamba rwo kubumbatira no gusimbataza amahoro n'umutekano aho baherereye. Sinorangiza ntakengurukiye abateguye runo rubanza, yaba leta y'Uburundi,
ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'abo bafashanya. Nkengurukire kandi bimwe bivuye ku mutima nyakubahwa umuhuza w'abarundi we yemeye kuba kumwe natwe uyu munsi, naho tuzi ko imirimo yiwe ari myinshi cyane. Nihangame igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi, nihangame amahoro n'umutekano, Imana ibahezagire, murakoze.